Niragira Claudette. Aha tudandaza ivyamwa vy'amananasi na pasteke iyo zabonetse. Natanguye kuzidandaza kuva muri 2004. Ico gihe jewe natanguye nkiri umujene sinari bwumva umudamu. Kubera nyene sinakurikiye ibintu by'amashure naciye narumwuga wo kudandaza. Umushinga nawe wanje ntabimbutse. Je nitwa Sogwavura Petroni. Ngaha aha turingunganya turacuruza amashu, ibiharage, imyembe, amananasi, cyo turonse cyose cyo tuzana tugacuruza. Uyu mwaka turacuruza ku gato k'iyo mugabo nishira hamwe koperative y'abakenyezi. Mugabo hakagera igihe tukakotiza tukagira mu kigega kugira ngo turabingana dufashanye tugacuruza tugatunga umuryango. Hari igihe bishika umugabo yagiye kurondera kabura wowe ufise bya bihumbi 2 ukabura tereka ku biharage. Mugabo umukenyezi wo kurirwa yicaye umukenyezi no gukora amaboko mu mpunzu agakora kugira ngo atunge umuryango. Nitwa Bizimana Marcelina nkaba navutse mu 54 nkaba ncuruza uduharage dutoto. Hari igihe nunguka canke bikampombera hanyuma mugabo turantunze. Hari igihe nunguka naho bimpombera kuko ibintu by'ubu bizimvye. Ibi biharage ndabiranguririye mu masoko. Abakiriya dufise n'abakiriya barengana, abakora mu kibuga c'indege badushorera bakaza bakarengana bakadushorera. Kandi dufise n'abakiriya bakora mu kibuga c'indege. Nitwa Mpawe n'Imana Jean. Jewe bajya ba mama nizo sanzwe ndabatwara muri koperative Mukenyezi. Je sanzwe ndabarongoye. Kuvuga ndabarongora muri rya shira hamwe koperative nkongera nkabarongora n'umuntu waro. Nje sanzwe ndi nyumba 10 sanzwe ndongoye niri barabara rya gatatu. Jewe bijya rudandazwa ndiko ndaruraba aha bariko bahaganagana kuhamara imyaka 12. Kuvuga turabona ko harimo akarusho kanini cyane kuko nta muntu ashobora kuraza ubusa umwana yamaze gutonda kicara harya. Abashinga ntahe nibo bababwira ngo bakore, nibo babatera intege bakababwira ati genda murondera ingena mubaho. Naho bishika bikanka mugasi bose bababwira ngo nimukore. Urumva tukaza rero tugakora. Ngari n'abadafise abashinga naye twimenya kira kintu cyo cyose. Hari abakenyezi batagira abagabo bapfakaye bakora hanyene mugabo bace babandanya bakora kugira batunge imiryango. Baronka ico bari hinzu, baronka ingene abana biga. Haciye wenda umupfakazi napfakaye mugabo myagumye ntunga umuryango kuva mu 2005. Sinigeze nja kuva mu nje gusegereza mu ibarabara. Mugaragumye ntunga umuryango kugira abana babe barabara. Akarusho karimo nyene urumva nkeneye nk'isabune sindayibura, nkeneye amavuta sindayabura. Ivyo byose urumva n'umushinga ntaye wanje sinshobora kubimusaba kandi mu gihe mba ndiko ndadandaza. Akarusho kariho nk'umushinga ntaye wanje yabuze nanje ndamungani. Ubwo mbere jewe nk'icyo mbona ndatumirira n'abandi n'undi muntu yoba nawe atararonka ahantu ashobora kwegeranira hamwe n'abandi kugira ngo nabo biyungunganye. Kuko bijya bituma abana bacu nabo ejo bazokura bazi kurondera badasega ata muntu baza gutega amaboko. Isanamu Media.
bari batwemereye ko botwubakira igihangare ne twararindiriye ko batwubakira twarabutse. Ntambamye ni ukuvuga ko agatahe gashobora guhera hanyuma tugasubira tukiyungunganya twe twenyene tugafashanya kugira ngo tube turakora. Hariho nyine abo usanga bicaye, hariho nk'abashobora kubyiyumvira ariko bakabura nk'umutahe, bashobora kuba boja kudandaza ariko bakabura umutahe, canke hariho nk'abafise abagabo babo batategereza kubibemerera ngo babibemerere baze kudandaza, baca usanga rero birirwa muhira kuva mu gatondo birarenze bari muhira. Turashobora kurangura baca usanga turabuze abakiriya, turahombye, ayo twategereza kudandaza ntituyadandaze, baca usanga turahombye, ariko nubwo duhomba turasubira kandi tukavuguruza tukaza kurangura tukongera tukadandaza. Umutambukanyi mukuru w'igihugu yaje akadushorera ngaha, ararengana akadushorera akaduteza imbere. Nubu yibuka ko tukiriho, ibizuba ni ryarindi, imvura ni yayindi, n'igiti twatugamo gitutu arakizi, kuva aho bakoreye ibarabara bagiciye, ahubwo aze arabe ingene yodufasha akaduserukira imbere nk'uko n'ubundi aduserukira, akaraba ingene botwubakira kugira izuba tugame izuba tugame imvura, kugira ngo turabe ingene nyene ko tuba turabandanya tuja imbere.